Humva mugenzi jenda kubwire mina shukuru uno buzima tuba tubayemo mina shukuru anyway usanga ari soba you gotta be stronger gahunda ni zitatu gusa. Mr. Fresh Jende ninakumenye ku ndirimbo wakoranye n'umuririmbyi wa reggae yitwa gutembeye nyibutsa twumva yo kududubiza indirimbo dudubiza wakoranye n'umuririmbyi akomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi yitwa Reggae. Kwiki gutora Reggae mu baririmbyi bose b'abarundi? Ya gutora Reggae ni nguko Yes, bakozi ba Rock TV muraho meze neza, agenda meze neza cyane, everything bless. So this is your baby girl de la chance baby but one and only umwe kumubumbe. So Nzokorana muri kamera za Rock TV birango ndabaye vibe after vibe. Ndabizi neza ko muri benshi kuma dukwikirana, ndabizi neza ko muri benshi mukunda ibikorwa byacu, ndabizi neza muri benshi mukunda iterambere ryacu. Uno munsi yo muri kamera za Rock TV kuri studio za Rock TV ndi kumwe no mu artiste akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Nagira amahirwe yo guhura nawe uno munsi. Rero benshi muramuzi ariko hariho abatamuzi. Twamusaba atwidondole andanche tubandanya. Karibu sana ndani ya Rock TV. Ndamesi sana. Umeze neza? Meze wane. Uraberewe cyane. Urivyura canke abanza kuvyura? Ndivyura. Ibwira abakozi bawe n'abakozi ba Rock TV and then tubandanya. Ya ni wa muhungu wacu nyine bacabona. Ucumubona. Ani misuchubona. Mr. Uchubona. Ariko je sindamuzi kuri Mr. Uchubona, ndamuzi kuri Mr. Under K canke Big Mind, afite amazina menshi cyane. Aranacanganya mu bisanzwe. Mr. Hala, mtoto wa Chibitoki. Mr. Fresh. Mr. Fresh. Umeze neza Mr. Fresh kandi? Ibintu ni wana nyene mu. Ndabona kumeze neza wanaberewe usa neza. Ndabona ko ibintu muri no misi aramafi. Chubona nyene kweje. Cyenda bibucubona. Barakomeye mu muhira byose ni sawa. Ni sawa kwego. Okay, twinjira mu kiganiro cyacu nyezina. Mbe Mr. Fresh ni inde kubatamunzi? Ya Mr. Fresh ni umuririmbyi mu Burundi. Umurundi an artist. Yeah. No muririmbyi w'umurundi. Mbe tuvuze umuririmbyi w'umurundi hari ubwoko bubiri bw'abantu baririmba. Hari umuririmba gospel, akaririmba ivyo bitwa profane, akaba n'undi aririmba iz'igihugu, akaba aririmba romantic. Mbega muri ivyo byose Mr. Fresh yifocusinga ku uhe mu diho? Muno mwanya ariko ndirimba indirimbo za gospel. Indirimbo za gospel. Kwiki wahisemo kuri indirimbo za gospel Mr. Fresh? Ni bishasha ndabihinduye vuba na ndimba profane. Imba profane. Ako mvumenga ino misi inspiration nyinshi ziriko ziza nyene. Indirimbo za zokuza guhimbaza ibanzo ziriko zira. Ucubona nyene zijya ndabibona ucubona. Zijya gahunda zitatu tuba dufise. Izo gahunda zikomeye cyane n'ubundi buntu akwiye kugenderako. Mr. Fresh Jende ninakumenye ku ndirimbo wakoranye n'umuririmbyi wa reggae yitwa gutembeye nyibutsa twumva yo kududubiza indirimbo dudubiza wakoranye n'umuririmbyi akomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi yitwa Reggae. Kwiki gutora Reggae mu baririmbyi bose b'abarundi? Ya gutora Reggae ni nguko nshobora gutora wundi bifese mbidata n'abandi baririmbyi bashoboka nyene. Nziko ko natoye Reggae nahejeje oya ahubwo ndafise plan yo gukora n'abandi. Niko nzotora n'abandi nyene. Ya, nzotora n'abandi. Bendi bakwiye kwita dudubiza. Ya? Kwiki kwita dudubiza? Bivanye nuko nyine ashaka nyine iyo ndirimbo n'ibivugwamo niyo mpamvu nahise dudubiza. Bivanye n'ibivugwamo niyo mpamvu wayise dudubiza. Hama tudatebeje ashaka kuduha akapera gatoyi kuri dudubiza. Nari nzi ko ngeze mu mujari fresh. Gusa nasanze byose bisaba cash. Baba bless. Turonka makesh. Baba bless. Ubuzima bube fresh. Baba bless. Turonka makesh. Baba bless. Ubuzima bube fresh. Hey, dudubiza tuza duhimigisha.
dudubiza duza duhimigisha dudubiza duza duhimigisha Baba bless turonka amakeshi Baba bless ubuzima bube fresh ati dudubiza uduhi imigisha. Indirimbo yarakunzwe cyane Mr Fresh. cyane. Bego indirimbo yakiriwe niko wari uvyibaza canke hariho ikintu cyagutangaje muri iyo ndirimbo? Abo ikintu cyantangaje kwande niyo ndirimbo biza mu mwanya ifise maze kurabona n'abantu benshi cyane bose kuri abantu ba YouTube n'abandi yashobora kubiraba. Indirimbo iraryoshe cyane, location nziza narayibonye, iraryoshe cyane, vraiment iraryoshe, niyo kuraba niyo gusupportinga. Hama tuvuye kuri dudubiza twaciye tuja kuri dudubiza twaciye tuja ucubibona tuvuye kuri dudubiza twaciye tuja kuri ucubona. Mbega kwita ucubona Mr Fresh ya ucubona nyine gahunda dufise zise ndibaza ko nga ari hano ku isi avuga ati James plan yanjye ni kuba ni ngaha ku isi, plan yanjye ni imuzogenda uko imuzobikora nuko tuvuga kimubwira ati rero ucubona nyine ugiye gukora iyo plan yawe. Mr Fresh, indirimbo zose umaze gukora ni indirimbo ziryoshe by the way. Hamasa ndamwibarize Mr Fresh, mbe Mr Fresh iyo inspiration ikura he? Inspiration inspiration wibaza kuki kugira ngo ushobore kuduha ibikorwa nk'abiki? Mu mwana mwanya ndiko nibaza ku buzima tubayemo cyane rwose. Ntabwo niko ndibaza ku by'ama love indirimbo z'ama romantique oya. Nayo nuri sanze muzo sanze atari romantique. Uri romantique cyane nturi romantique? Jewe ubesha kuri kamera ndabivuga wallahi. Oya bisade pai ko nyine wowe ubona. Oya je ndakubaje ku gihande ciwawe. Oya ntabwo ndi umusirikare ariko. Hari mva kuri romantique no. Abantu ba Jesse musanga nyine abantu batari romantique. Uba uri romantique. Mugabo ba romantique kuba muri kumwe nyine. Niwo bibona. Ucubona. Ucubona. Mr Fresh, umuziki wo mu Burundi ukura wubona gute nk'umuririmbyi w'umurundi? Umuziki mu Burundi ngeze kuri intambwe twitwize kuri hamwe twatangira so tukiri tugeze mu bireye mu bicuwa dufata indege tugenda hanze tugaruka ibintu nyine gukora amashow hariya na hariya hana ko ibintu nyine biri ku rwego. Mr Fresh, ndakubaze niyihe ndoto ufise y'ibisatsi? Indoto y'ibisatsi? Nta ndoto y'ibisatsi. Collabo ufise ati iyo collabo nzova muri ino ndayikoze. Collabo? Aya ko byagenda kose n'ibintu bye bisanzwe kuri je Collabo yose no shaka no mu Burundi shwa kwiro. Okay, je mvuga ati basi vuga ubu nashaka gupanga ibintu Mr Fresh akavuga ati iki kintu vraiment nzotegereza gukora nubwo ibindi byose byokwanka nzopambara mpaka iki kintu ndagishitsi keko. Benike ni yaherero ko avuga ati iki kintu vraiment nubwo byogenda gute ntegeza kuyikora. Abo ndafise barindi hano mu Burundi ashika nk'aba batatu cyangwa gukorana. Chako ni buri umuntu mwakazi bagurana n'umuntu cyangwa n'ababiri. Ati muri no mwaka ndashaka namwe nk'ababiri canke batatu. Baby Mr Fresh, kuri wowe inshuti niki? Kuri cyo kintu ndabona kibaza abaririmbyi benshi. Kuri cyo inshuti niki? Inshuti nyene mugenzi abakuba hafi. Abazi kenshi by'uburimo kenshi muri kumwe. Abazi gahunda zawe kandi n'umuntu mwamwizerana kandi ubu maze gucekinga ukiga ko kuba ari inshuti yawe atangaruka mbi izoha nubwo abantu bahinduka. Kuba ari inshuti yawe atangaruka mbi izohaba, iyo niyo inshuti ya Mr Fresh kuri we. Mr Fresh, wifuza kugeza hehe umuziki w'u Burundi? Kwisi yose. Kwisi yose bamenye izina rya Mr Fresh. Baby Mr Fresh afise management canke ikora ku giti ciwe? Oya. Turihagararako. Ariko nubwo bihagarara ko neza cyane ko ibintu ukora mbona ari sawa, mbona ari ibintu bifise turagerageza kuyihagarara ko kandi turose udufasha gaduterera turakora kandi tuzaturonka nye baduterera usibye kandi turanabashimiye cyane rwose kanashimye nitwa Dominic azadufasha
bishobotse kandi ugasanga niba umuntu adufasha ataco aduteze ko cyangwa atanyunga biteze wa mutima w'urukundo wo gufasha ni wasanzwe ko afise abantu rero muri nabo rero bari bose bubahwe cyane kuri Mr Fresh turanabashimira cyane afite ibitima nk'iyo ni bake cyane bagufasha ata interne nawe bagushaka kuko abantu benshi ni donadone ndagukoreye ikiga nawe kuzo nkorera bashaka nyine ubasubirize ubasubirize mu nkoko benshi nivyo bashaka ntibaba bafise imitima y'urukundo ahubwo bafise imitima yuko kirya kintu ndokibyaza umusaruro ariko si imisi yose tuba dukeneye ko ibintu byose dutanga tubibyaza umusaruro na kare icuku byo dukoze ntibikeneye kubamfu kukimenya hari n'abantu usanga bagufasha kugira nyine bace bakurira ko n'ifoto babone ko nyine bagufashije hari n'undi acagufasha acaroka ati ryamujama ko naramufashije naragize iki niki byari byagenze kuko ibintu si ivyo umuntu umufashije mufashe nyine kimya ntimubisa bibe entre nous niho n'Imana ishishikara ihezagira aho muba mwakuye nuko nyene ubibona iyo ndirimbo ucubibona nibaza imaze igihe gito isohotse imaze igihe gito isohotse basi ucubibona yitwa ucubona kuri YouTube irahari ikora ibintu bidasanzwe iriko kuri YouTube iriko irabe warayikoze wenyene canke mwakoranye n'undi muntu abo tari kumwe n'undi mwana muto cyane bose nako ndafasha timwayikoranye n'umwana muto cyane wariko urafasha bebe kwiguhitamwe umwana kuyikorana nawe bo bivanye nene na target yiwe cyane n'igisabo n'iko yamaze asaba ko dukorana nawe ati ingo dukore atagisaba ushira urundi imbere nanjye tuzokora atagisaba ariko just abantu benshi bazi ko iyo ndirimbo ariyo bashobora ko yayirishe ariko siko biri buri kimwe je nakirishe indirimbo y'uwanje arambwira ati ingo afite wayikoze ko kurikorera wewe yes aho ni sawa nova nawe urafise umutima mwiza Imana izoshishikare guhezagire uwo mutima wawe ufise n'abandi baririmbyi uzobazamure bafata ukuboko dutegereza kuba dufise natwe nkuko natwe dusaba support badusupporting badufasha nkuko natwe dushobora kugira gutanga support ku bandi bantu tubona tujye ko jenshi bakwa nshoboye iki udakabashoboye kijya cyose intunganyije kandi natwe zashobora kuba dufise ibyo tofasha abandi abandi bari nyuma yacu kandi bikagenda neza kandi twabikoze kandi byagenze fresh yaragezeza ko clip nimba ntibeshe mwayikoreye mu isoko mwayikoreye mu isoko harimo abantu benshi cyane ni tutamenyereye tutamenyereye mu muziki ndundi baby Mr Fresh ni iki ugiye kutuzanira mu muziki undi tutari bwabone cyangwa ikintu ugiye guhindura wowe nka Mr Fresh ni indirimbo navuga ati ngo wenda bahageze vuba cyane gusa indirimbo bayitege vuba izoza indirimbo idasa n'izindi ndirimbo tumenyereye izoza iri unique gusumba izindi zose twari tumenyereye Mr Fresh ni kile kintu umva utuva muri studio za Logs TV utavuze cyangwa akajambo uvuga buri kimwe cyose kamanda ndabashimire bubahwe ababosi ba Logs TV bakoze cyane j'espère ko ni ijyambere dukoranye bitakunda ko twakunda kuvana kesho bikunde ko dukora bivanye ku nyene imyanya isanga igoye uzi urabona buno buzi nyene kwisi nyene bisaba kuba ufise nyene bisuga kuguma mu muziki gusa bisaba kuba ufise n'ibindi bintu ukora kugira uronke n'uburyo nyene kuba warashitse ngaha anya ushobora kucanga anya wagite gute wanafunguye umeze neza rero bisaba ko ufise amafaranga nyene bisaba kumubona ugira upambana ukora za gahunda nyene zo gukora zo gusenga ucubona reka tubashimire ba boss ba Logs TV ndibaza ko sawa ibintu ni bon abakoze cyane mbona stage imeze neza abakoze cyane gose ibintu ni mujisho ni wane tugira ko dwana gapera yacu ucubona kumva mugenzi jenda kubwire ninashukuru uno buzima tubayemo ninashukuru anyway usanga ari soba you gotta be stronger gahunda ni zitatu gusa senga kora
kura pesa fara fresh senga kora kura pesa fara fresh uchubona ati kura pesa uchubona uchubona ati kura pesa senga kora hama ucuke amafaranga. Turagushimiye cyane Mr Fresh ku mwanya wawe waduhaye, wari gukora ibindi bintu byinshi, wari kubura ahandi hantu, ndazi ko ufite gahunda nyinshi, ariko wemeye uravuga ati uyu mwanya reka nje kwicara imbere ya Dora Chance mvugane nawe, nje imbere ya Rock TV tuganire. Wakoze cyane, ukintu cya mbere kigoye abarundi n'umwanya, umuntu aguhaye umwanya cyaba yari ibindi bintu byinshi yaba yahevye. Ndagushimiye cyane. Merci sana. Nzego rundi busida gutuma ko canke ikindi gikorwa gishasha ufise urahawe ikaze muri Rock TV. Ewana ndahari cyane. Yes, ndabashimire cyane abakuzi ba Rock TV ko badukurikirana. Twari kumwe na Mr Fresh ucubona, umwite Mr Dudubiza n'abazina menshi cyane agiye atandukanye. Yari Dora Chance baby don and on reach TV hoja kuri YouTube ya Rock TV, subscribe, comment, share byose musanzwe mubimenyereye. Aha tuzosubira mu kiganiro natumiye uwundi mu dirivyi, uwundi mu nyamuziki. See you next time.